kugira ngo abanywanyi b'ibanki y'abarimyi BCAB n'abanywanyi ba EcoCash boroherwe mu vyerekeye guhanahana amafaranga no gupfunyirizwa ingendo. Iyo banki y'abarimyi na EcoCash bahejeje kugiranira amasezerano yo gukorana baciye ku muhora BCAB akabirya. Uwo muhora rero ukaba ufasha kurungika amafaranga umunywanyi ayakura muri EcoCash ayarungika mu banki yariyo yose yo mu Burundi canke kuyakura mu banki ayarungika muri EcoCash akoresheje telefone yiwe ngendanwa canke kuriha ikintu icarico cose. Umuyobozi mukuru w'ibanki BCAB Willy Thierry Nikuze aramenyesha ako kabirya. BCAB akabirya n'umuhora banke y'abarimyi yabazaniye kugira ngo abanywanyi bayo bashobore koroherwa iyo bariko bagomba gukora novuga amaoperasiyo atandukanye ku makonte yabo. Ubu murabizi iyo umuntu afise konte muri banki ari ico ashaka cose vyasaba karinda kwishikira muri banki kugira ngo ashobore gukora ico kintu. Ariko kubera BCAB akabirya naho azoba ari muhiriwe naho azoba ari ku rugendo nta kabuza azoshobora kuyikoresha kandi bigende neza. Igituma vyoroha si kindi nuko BCAB akabirya twabibonye ntisaba ko ufise telefone niniya canke ntoya, telefone yariyo yose iri mu muhora birakunda yuko ushobora gushikira konte yawe. Ivyo bikazotuma rero umuntu aho ariho hose ashobora koroherwa ata kintu na kimwe yovuga ngo kirononekaye mu vyiwe ngo nuko atari hafi y'ahari agence kugira ngo ashobore gutora amahera canke ashobore kubikira amahera umuntu naho abari mu rugendo ivyawe birakabikora. Ariko kandi nk'uko mwavyumvise BCAB akabirya ni n'ico twita application mobile. Application mobile isanzwe ikorera ku matelefone ajya manini manini, bisigura ngo nayo nyene uyifise muri iyo telefone yawe naho uri hanze y'igihugu umuntu akagira ikibazo ntuzovuga ngo sindi hafi. Oya, bizokunda yuko uciye kuri BCAB akabirya application ushobora gushikira konte yawe ari urungikira amahera ukayamurungikira, ndetse n'udafise konte muri banki n'imwe uzomubaza gusa agence yiwe yoba iri hafi uramurungikira code agaca agenda ahantu hari vya vyuma bitanga amahera twita GAB mu gifaransa. Iyo code ayifise aca agenda agatora ayo mahera wamurungikiye. Bisigura ngo nta munywanyi wa BCAB n'umwe azosubira kugira impungenge ngo ntari hafi ya agence ngo yohava agira ikibazo c'ingene ashikirira ubutunzi bwiwe buri kuri konti. Ubutunzi bwiwe buri konti aho ari hose, haba mu gihugu haba hanze y'igihugu, aciye kuri rya nimero ngufiya mwabonye y'ibiharuro 424 canke agaca kuri telefone ngendanwa irya niniya aciye muri application, bizokunda yuko ashobora gushikira konte yiwe agaheza agakora ivyo yipfuza. Murumva ko mw'ico gihe baba dandaza bacu bahora bafata ingendo bakagira ibibazo iyo bari mu ngendo agasigara barimvira ingene bakorana nabo basize no mu gihugu, canke waduze ruguru agasigara arimvira ingene akorana nabo yasize ngahe Bujumbura, mw'ico gihe nta kizomugora kirimo. Ngo nta kindi bisaba atari kuba umunywanyi w'ibanki BCAB ukaba n'umunywanyi wa EcoCash. Ushobora guca ku kanyenyeri 424 akadirisha kugira ngo winjire mu muhora BCAB akabirya canke akanyenyeri 444 akadirisha. Jean Bosco Niyongabo umuyobozi ajejwe ubuhinga mu banki BCAB arasigura ingene bigenda. Uburyo dukoresha bwa BCAB akabirya kugira ngo ubushikeko utegerezwa gukoresha akanyenyeri 424 akadirisha canke akanyenyeri 444 akadirisha. Hanyuma kugira ngo ushikire konte yawe utegerezwa gushiramwo agaharuro kabanga kamwe twita PIN yawe, kandi iyo PIN nkuko twama turiko turabasaba utegerezwa kwinyegeza ntihagire n'umuntu n'umwe uyibwira, kubera urimubwiye umwugururiye kugira ngo ashobore gushika kuri konte yawe. Kandi utegerezwa gukoresha telefone carte SIM niko navuga wakoresheje
mu kwiyandikisha muri ubwo buhinga bwa BCAB akabirya. Hanyuma imbere yo guheza kurungika barakubwira uwo warungikiye, bakakubwira n'amahera warungitse. Kuri izo mvo ukemeza canke ugahakana yuko uwo muntu warungikiye ari we canke amahera warungitse ariyo. Ivyo rero ni ukugira ngo abakiriya bacu bashobore kurema ko ata mahera yabo ashobora kugenda. Hanyuma baheje kurungika bararonka message muri telefone zabo bakakubwira ati warungitse amahera ya naya, warungikiye kanaka. Hanyuma ubonye hari ikibazo uratelefona muri BCAB canke ugatelefona muri EcoCash, hose bagashobora gutorera inyishu ico kibazo. Amahera ariko kuri iyo konte warungitse ko atari yo bashaka kurungikako bakayagusubiza canke tukaba turahagaritse kugira ngo tubanze turabe ivyo bintu ingene bimeze. Kira noneho muri BCAB umuntu wese afise konte muri BCAB ku mugoroba turamurungikira amahera afise ko kuri konte kugira ngo aguma aremye abona yuko amahera yiwe akiriko kuri konte. Nayo umuyobozi mukuru arongoye Sasayi Fintech igisata ca Econet Leo EcoCash isanzwe ikukira, Pascal na Oyono, arahumuriza abanywanyi babo ko naho umunywanyi yo kwihenda akarungika amafaranga ahatariho, hari ubuhinga bashizeho bwo gushobora kuyagarukana mu gihe umunywanyi abimenyesheje mu maguru masha. Mwomenya ko n'amahera bakata iyo umunywanyi ariko arakoresha umuhora BCAB akabirya ari make cyane bagereranije n'ayakugwako ku yindi mihora ikorera muri ico gisata.